nimba gwibuka neza aha hantu urahibuka twarigeze bakora ikiganiro n'umukobwa yavuye muri Saudia avuga ko yahaye umuhungu amafaranga mubeshe ngo azomutwara amaze gushika ino aca asanga yibanira n'uwundi mukobwa sasa rero je kuvumbura umuji vumbura umujama muravyibuka neza ikiganiro twagikoreye hajya n'umukobwa yavuye muri Saudia avuga neza yuko yamubeshe ko azomutwara akamurira amafaranga amaze gushika asanga abana n'uwundi mukobwa mu nzu yubakishije kandi rero umukobwa ikintu kibabaje ngo akiri muri Saudia muravyibuka neza yavuga yuko umugabo yagiye muri Saudia abana n'umugabo wiwe amaze gushikayo nta n'icumi yigeze amuhereza ahubwo amafaranga yaguma yahereza uwo muji wagwana right rero cameraman let's go bro fire man imba muvyibuka neza twaca ngaha man bakuzi ba TV menga twaca ngaha bro twaca ngaha je ndavyibuka fresh twaca ngaha kimya maze hola bro come yeah what's up my people nguyu wa mugore wiwe dushiye tunahura bakuzi ba TV mwabo imwe nababwira ure numwe bavuga ko babana abona ko duciye mbagiye gusoma hola sogea nyuma kamera sogea nyuma kwanza kidogo bakuzi ba TV kuya huku sasa peti vipi uvuye bakuzi ba TV nabikubwiye biti egera kwanza sogea hapa na nabikubwiye yuko ebana ni surprise y'ubumesha ugirero numwe babana mu nzu Bariye Amafaranga y'umukobwa ari muri Saudi sasa rero bise gubara abana ngo byaje kugenda fresh ubona ko duhuye agiye gusoma mbagiye gusoma meze fresh like nejeje bon yeno gusoma ugiye gusoma bwase ugiye gusoma bwase ugiye gusoma inyama none yamuginya amafaranga y'abandi yo gusoma ubundi muonyesha uburi muonyesha Yesu kutwa TV nasikia kwa kuya hapa kwanza kidogo tugiye gusoma imboga mu Gasenyi sasa ako wapi ari mu nzu arajya tubyutse mu kanya tubyutse mu kanya iki tubyutse mu kanya ndashiri wanje unasema nahani muvyu tubyutse mu kanya ugiye gusoma ariko musize twahimbanye ugiye gusoma none dusoma inyama rero shuza bakuzi ba TV twagiye ngo bahimbanye reka turaba umuji sasa rero ko nakubwiye bagumye bambaza mbega vyagenze gute vyahereye by the way uri umunsi n'urya mwana w'umwigeme mubanye gute tubanye neza ariko ikintu no gusaba ntugu mugaruka ku bintu ndiko ndabikubaza cyane wait ndiko ndabikubaza bakuzi ba TV agira gumuke abantu mwantumye agira gumuke je banzureke je naje kurondera kubera hari abantu benshi bagumye bambaza turashaka uzotwereke ubuzima wabayemwe no munsi mbega vyahereye niyo mpamvu naje kukuraba bro nawe nakubwiye uranyumva namutoye bro sinigera nanigwa mudada tubanye neza muragwana na rimwe wapi ntivyoba turumvikana sana ko mufashe yaguciye inyuma ndamufashe yanciye inyuma ntibikunda arankunda nanje ndamukunda ati re mwavanye niyo mpamvu rero uno munsi mbaza ati domeka bimeze gute mbaza ati ndakunzwe bimeze gute mbaza ati mariage bimeze gute kubera ngumye mwabige ibintu byo kuvuga ati tugume mwabige ibintu by'abagore umugore tubanye neza byaraheze ahubwo mbaza ati mu kazi k'umuziki kawe bimeze gute aciyatse ngavuye gusuma imboga nani imboga ziri shasogiye hapa egera ngaha mwegerane bakunzi ba TV ngavuye gusuma imboga nani imboga ziri bazibuze gute banoye mwisoko Nyamuca murari ingamo nzirozo yabwo navuye ko tuvugaburira si fresh mungaburiye siguri sasa brother kutangaburiye man uyu n'umugabo nakora mu nkono nakora je basigene rindira gato kwanza black kuberewe sana wait kuberewe sana mwanamke ni mpodo mwanamke ni mpodo mwanamke ni mpodo mu Kirundi
umukobwa basi umukobwa ari we wese ni kuberwa sasa brother umubona gute umwana man umwana arakaze akajambo kamwe mubwira basi by the way bakoze bazo TV cigire n'Imana yari yavuze ko muyibuka tutangura yambwiye ko agiye gusuma imboga twahuye by the way bunaho aravuye ngo asanze banuye ngo imboga ngo ni nyinshi muhira ngo nawe ibyo bajya Imana ishibikora atukuye by the way umugore mwiza bro ndakunze sana man kweki bamuca inyuma none kubera ko bamuca inyuma none bro abijya byaraheze ni hatari bijya byaraheze tuje mu kazi kacu nkadusa kumufata yaciye nyo wait nkadusa kumufata yaciye nyo cendakata cendaka amagara ye bro nasikia bakuze bana hivi wasiye kumufata muvanze bazoca mwica tu wapi gyoko nanje gyoko sasa sinoriko urabona bijya avuga ati ngo hari ikigo no muri kakaza abakobwa bari muri Saudia ati mumeze fresh ya dari ibyo no bibwira madame oya basi abakobwa muri Saudia ati mumeze reje none bamariye ukimariye ko ari namore umuti nawe ni umukobwa muri Saudia ushaka oya womfisa arampagije nta wundi ushaka muri Saudia womfisa arampagije ndagutemu ndaguha ipasi wapi nta yindi pasi ushaka oya womfisa arampagije sasa man mbega amafaranga utakoreye wumvise aryoshe kurya man biraryoshe cyane biraryoshe cyane uzojyana yandi wapi kubera ko utojya ubundo batserukiriso kubera ko utojya yandi oya ntibyoshoboka kubera iki sasa utojya yandi nkubu sasa brother nkubu ukibona nk'umuje nk'undi mudemu ari nk'ahari yanyene muri Saudia canke hanze y'igihugu akuguyemo ntokongera kujya inoti oya sasa kubera niye mpamvu yatumye uhinduka man impamvu natumye mpinduka bega ndibaruka man wapi sindibaruka mugabo ariko ndibaza umwana ari mu kuboneka umwana ari mu kuboneka vuba cyane birashika uritwe umupapa none uzakira erega ndakuze uzakira gute kuzitwa umupapa man none wumva ntacye mu rugo wumva umwana avuga papa wumva numunezero icyo gihe bizaba bimeze gute kuri we bro yo ni ibintu by'amateka cyane mu gihe hari umuntu mwakundanye mwaciye muri byinshi urabizi ngo umuzahaciye kuri no kamera nyene mukubitana mugwana umuntu mwacanye muri byinshi kubagiye kukuvyarira umwana umuntu mwacanye muri byinshi novuga neza yuko urukundo rwanyu rwaciyemo slago nyinshi kuri we bisobanuye iki bro kuri jewe ni ibintu by'amateka cyane umuntu mumaze kuja mu ngorane mukavyuzuza mukabihurizako ukumva ibintu bigenze neza ku buryo mushikira etape yo kuronka umwana ni ikintu ciza cyane gose ya papanje papa Kelly papa Kennedy uze gutora mwizina uzokwita umwana wawe sawa Kennedy papa Kennedy papa Kelly papa Jojo papa Jaja na papa Mbombo wewe papa Nono birashika papa Keke papa Kelly sasa umwana wawe niyazahitwa umuhungu ni yaba ari umuhungu uzamwitwa gute navyo ndamenye ari umukobwa navyo nyene navyo tumazi imisi dusha twifuza ku pika dusangira ka bisi nagahiye twiriri pesa tubidomeke hashe ayuwe sasa ushaka kudomeka bande bro This one to everybody, and my name is Radio, or this is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nagaterero. Hamunda kugira byisho muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Where is the gentleman? Akora subscribe nagira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera ari kumena Alfred Carf. Watuma image uyibona imeze neza cyane. Watuma sound uyumva imeze fresh.
sana. Ni muri cha kiganiro twabwiza kuri show cha kiganiro kigwa akajya keza kumenya makuru y'abastar ako kumenya makuru y'ivyamamare ati beg ivyamamare byacu ubibayeho gute. By the way, my name is Radio sewa ba promoter bose mu gihugu ata papa nta mwana kugira habeho umwana habanza kubaho papa. My name is Radio sewa ba promoter bose mu gihugu. Yes, uno musi rero turi mu Gasenyi, twagiye mu Gasenyi na cameraman nimba wibuka neza ikiganiro kigeze guca kuri niyo TV. Umujama yigeze kurya amafaranga y'umukobwa avuye muri Saudia, yaguma mubesha ko azomutwara akaguma amunukira amafaranga yubaka inzu amunukira inoti yo kubaka inzu. Ebana bica biragira amuri amafaranga amubesha ngo azomutwara. Amaze kuva muri Saudia acasanga umuhungu yagumaho amafaranga afise undi umukobwa babana mu nzu yanzu yubase. Sasa yamaze kuva muri Saudia aza gusanga umugabo yari kumutwara abana n'uwundi mu nzu yubakishije akiri muri Saudia. Sasa rero uno munsi ngiye kumuraba aho aba Renau. Numvise yuko byarangiye babanye n'umwe babana imbere yuko amudema ava muri Saudia, ariko ngo vyaje kurangira nabi ntujya muri Saudia. Sasa rero tugiye kumuraba muri quartier. Bakuzi ba TV cameraman, let's go bro. Bakuzi ba TV barakubwira ati uno mwaka ni so sana ona tuchanganye naho ubona ivi ukuku. Bakuzi ba TV baze kabari itekera imboga ndaki ona yibwo n'ubunure hapo ni ngapi yo safria yose 50,000. Sasa bakunzi ba TV ubunure ni 50,000 safria yuzuye amaze. Urumva yuko sasa rero umujama numvise ko byarangiye babanye na wa mukobwa. Sasa rero ngiye kumura muri quartier mugabo rero maze arangica ebana ni surprise. Mena kubwiye ko uno makanzo kuzanira update news. Cameraman nimba mwibuka neza ahantu murahibuka fresh mugabo ibiti byaragwiriye mana ahantu murahibuka fresh. Uno mwaka no kuba kubita ibintu bikaze bwa kajama karanyica man karanyica fo. Yes, bakunzi ba TV nimba gwibuka neza aha hantu urahibuka twarigeze bakora ikiganiro n'umukobwa yavuye muri Saudia. Avuga ko yahaye umuhungu amafaranga mubesha ngo azomutwara. Amaze gushika ino acasanga yibanira n'uwundi mukobwa. Sasa rero je kuvumbura umujama muravyibuka neza ikiganiro twagikoreye hajya n'umukobwa yavuye muri Saudia. Avuga neza yuko yamubeshe ko azomutwara akamurira amafaranga. Amaze gushika asanga abana n'uwundi mukobwa mu nzu yubakishije. Kandi rero umukobwa ikintu kibabaje ngo akiri muri Saudia muravyibuka neza yavuga yuko umugabo yagiye muri Saudia abana n'umugabo wiwe. Amaze gushikayo nta n'icumi yigeze amuhereza, ahubwo amafaranga yaguma yahereza uwo muji wagwana. Renau rero cameraman, let's go bro, fire man. Imba muvyibuka neza twaca ngaha man. Bakuzi ba TV menga twaca ngaha bro, twaca ngaha je ndavyibuka fresh. Twaca ngaha kimya maze. Ona bro, come. Yeah, what's up my people? Nguyu wa mugore wiwe dushiye tunahura. Bakuzi ba TV mwabo imwe nababwira ure numwe bavuga ko babana abona ko duciye mbagiye gusoma. Ola sogea nyuma kamera, sogea nyuma kwanza kidogo. Bakuzi ba TV kuya huku sasa peti vipi uvuye? Bakuzi ba TV na ikubwiye biti egera kwanza, sogea hapa na nabikubwiye yuko ebana ni surprise y'ubumesha. Ugi rero numwe babana mu nzu Bariye Amafaranga y'umukobwa ari muri Saudia. Sasa rero bise gubara abana ngo vyaje kugenda fresh. Ubona ko duhuye agiye gusoma, mbagiye gusoma meze fresh raki je bon yeno gusoma ugiye gusoma bwase ugiye gusoma bwase ugiye gusoma inyama none yamuginya amafaranga y'abandi yo muri Saudia. Ubu ndi muonyesha. Uri muonyesha? Yes, bakuzi ba TV nasikia kwa giye kuya hapa kwanza kidogo tugiye gusoma imboga mu Gasenyi. Sasa ako wapi? Ari mu nzu. Ari mu arajya tubyutse mu kanya. Tubyutse mu kanya.
tubyutse mu kanya. Iki? Tubyutse mu kanya. Ndashiri wa. Unasema? Nahani. Muvyu? Tubyutse mu kanya. Ugiye Gusuma. ariko musiza Twahimbanye. Mwahimbanye? Ugiye gusuma. None. Dusome inyama rero cuza abakunzi ba TV. Twagiye ngo bahimbanye. Reka turabe umuji sasa rero. Turabe umuji. Yes, bakuzi ba TV nakubwiye rero ko umuji memuka ndamutoye. Sasa rero impamvu ushimye kumuzana ngaha hadukorere ngaha ndibaza muribuka wa mumere amwe yava muri Saudia twakoreye hajya. Nashatse mu byibuke fresh. Sasa rero ubujingu twamushikanye. Umugore ngo yagiye gusuma. Sasa bro, umeze neza? Ndashima boss. Abakuru umeze neza kweli ndashima. Umeze fresh lakini. Amaswaga ni menshi man. Wapi? Amafaranga? Yatari. Amafaranga? Erega ndi mu nyisho. N'umugore we yatubwiye ngo ari mu nyisho. Sasa rero abajama amafaranga yo muri Saudia baracikanye bro. Ni hatari. Baracikanye man. Inoti warayicikanye. Ubu turabana bana. Inoti warayicikanye none. Turabana nako nadiyicikanye. Ubu bimeze neza. Ubu ni fresh. Ibintu biri ku murongo. Agise bakunze ba TV, impamvu na muronde hari benshi bagumye bambaza abakobwa muri Saudia, benshi bagumye bambaza ati none vyahereye he ko duheruka bamusohora mu nzu vyagenze gute vyahereye he niyo mpamvu rero nashimye kuza kumura kugira ngo tumenye mbega vyagenze gute vyahereye he niyo mpamvu na turi kumenga mbere ko kwanza dutagura ikiganiro umeze fresh lakini bambwira ati mumeze neza. Ndashima meze neza cyane gose. Abakobwa bari muri Saudia ati mumeze fresh. Yatari ibyo no bibwira madame. Oya basi abakobwa muri Saudia ati mumeze neza. None bamariye. Ukimariye ko ari namore umuti. Nawe ni umukobwa muri Saudia ushaka. Oya. Wumfise arampagije. Nta wundi ushaka muri Saudia. Wumfise arampagije. Ndagutemu. Ndaguipasi. Wapi? Nandi pass ushaka. Oya wumfise arampagije. Sasa man mbega amafaranga utakoreye wumvise aryoshe kurya man. Biraryoshe cyane. Biraryoshe cyane. Uzojyana yandi? Wapi? Kwere kutojya. Ubu ndubatse rukiriso. Kwere kutojya yandi. Oya ntibyoshoboka. Kubera iki sasa tojya yandi? Nkubu sasa brada nkubu ukibona nk'umuje nkundi mudemu ari nk'ahari yanyene muri Saudia canke hanze y'igihugu akuguyemo ntokongera kujya inoti. Oya. Oya. Sasa kweki niye mpamvu yatumye uhinduka man? Impamvu natumye mpinduka nabonye yuko bose ari bamwe. Bose ni bamwe gute? Ubu twubatse rukiriso na madame sishobora kumucinyo. Umba ubuntu cyane inyuma rero. Eka. Eka. Ubuntu cyane inyuma. Eka. Ucana he. Ubizere nawe. Sasa imisi myinshi bro. Cyane wari warampevye kwe. By the way ndashaka kubwire kwanza umunsi wagenze gute kure ugera kuri no mwanya imbere ko tuyaga ku bindi fresh umunsi wagenze gute bro? Umunsi wagenze neza cyane. Yego ndashima kabisa. Kabisa bitagenze neza kuri wewe kuri no munsi nibi. Oya nta kintu na kimwe kitagenze neza byose byagenze neza cyane. By the way umujama turi kumenga asanzwe ari no muririmbyi bro. Let's go man. Imbere ko tujya mu bindi kwanza. Wase ndagufunika. Atumuriro. Tumaze imisi twipfuza kulomplompika. Wait. Ngwatsumuriro ngo tumaze imisi twipfuza kulomplompika. Banzureke bro. Bakozi ba TV. Sasa uru rurimi mumaze imisi twipfuza kulomplompika. Kulomplompika. Kulomplompika ni bitugani bro? Kiboro nyene cyo mwisite nyene kigezweho. Kulomplompika. Basi ni kuryoherwa cyane mu kirundi ciza. Oya ugo rurimi ni kirundi ni gishinwa ni gitariwani ni gitaribani ni bitugani. Turi yaranja. Turi yaranja kabisa. Kulomplompika. Tumaze imisi twifuza kulomplompika. Dusangira kabisi nagahiye. Oya bro. Oya iti brother. Ngo tumaze tumaze imisi twifuza kulomplompika. Sasa jesha kusigura iyo boro. Kulomplompika ni bitugani.
egeza mikoro sigurire kuromplompika mu bisanzwe nawe usanzwe ubizi hari igihe uja mu munezero ukurengeye ico kiboro nico gisigura kabisa ubaca babyita kuromplompika nifuza kuromplompika basi nifuza kuryoherwa cyane gose ni kirundi ni kinyarwanda ni iki none ndakubaze ikintu kimwe oye njesha usigurwa rurimi ni kirundi okay no nkubu we ready radio nkubu twomenya ni giki ni radio igiriribe none kubera iki wiyisi radio kubera mvuga gose man kubera ndi sewa promoter bakuzi ba Roy TV je ndi sewa promoter bose mu gihugu urumva ntavuze abana banje ntibovuga man reka iyo uri umusitare wiyaranja guhiga ikintu bose batamenyereye naba hari ubasigurire kuromplompika kugira ngo n'umuntu azobivuga azomenya okay en fait kuromplompika ni kuryoherwa umunezero umwe urenga inzurugero urumva ndifuza kuromplompika bakunzi ba Roy TV je ndashaka wandike muri commentaire iyo igoro rurimi nuruhe yo terumira baho yo kuromplompika irabaho neumva nayitsaye tumazi imisi twifuza kuromplompika dusangiye Yo ndirimbo bayita dome yitwa kuromplompiki apana kuromplompiki ni domeka domeka then fata kibiriti nkuko naje nama ndabadomeka bajya bana udomeka bana je ndomeka oya mvuga baba peti baba promoter ni fresh kweli yes uno munsi rero turi kumwe n'umuji sasa brother bega ndibaruka man wapisi ndibaruka mugabo ariko ndibaza umwana ari mu kuboneka umwana ari mu kuboneka vuba cyane birashika uritwe umupapa none sasa brother uzakira gute kuzitwa umupapa man none wumva ntacye mu rugo wumva umwana avuga papa wumva numunezero icyo gihe bizaba bimeze gute kuri we bro yo ni ibintu by'amateka cyane mu gihe hari umuntu mwakundanye mwaciye muri byinshi urabizi ngo umuzahaciye kuri no kamera nyene mukubitana mugwana umuntu mwacanye muri vyinshi kubagiye kukuvyarira umwana umuntu mwacanye muri vyinshi novuga neza yuko urukundo rwanyu rwaciyemo slago nyinshi kuri we bisobanuye iki bro kuri jewe ni ibintu by'amateka cyane umuntu mumaze kuja mu ngorane mukavyuzuza mukabihurizako ukumva ibintu bigenze neza ku buryo mushikira etape yo kuronka umwana ni ikintu ciza cyane gose ya papanje Papa Kelly Papa Kennedy uze gutora mwizina uzokwita umwana wawe sawa Kennedy Papa Kennedy Papa Kelly Papa Jojo Papa Jaja na Papa Mbombo wewe Papa Nono birashika Papa Keke Papa Kelly sasa umwana wawe yazahitwa umuhungu ni aba ari umuhungu uzamwitwa gute navyo ndamenya ari umukobwa navyo nyene navyo tumazi imisi dusha tifuza kuromplompika dusangira ka bisi nagahiye twiriri pesa tubidomeke hashe ayuwe sasa ushaka kudomeka bande bro ushaka kudomeka and so on Jana urabanza kabisa nini wachumbise oya ende another one brother mubanye gute rujya mwigeme bro mwigeme tubanye uvuga ko icyanzanye no munsi hari abantu benshi nkuko nakubwiye bagumye bambaza mbega byagenze gute byahereye by the way uri umunsi rujya mwana w'umwigeme mubanye gute tubanye neza ariko ikintu no gusaba ntugu mugaruka ku bintu ndiko ndabikubaza cyane wait ndiko ndabikubaza bakuze ba Roy TV agira gumuke abantu mwantumye agira gumuke je banzureke je naje kurondera kubera hari abantu benshi bagumye bambaza turashaka uzotwereke ubuzima babayemwe no munsi mbega vyahereye niyo mpamvu naje kukuraba bro nawe nakubwiye uranyumva namutoye bro sinigera nanigwa mudada tubanye neza ntimuragwana na rimwe wapi ntivyoba turumvikana sana nkomufasha yaguciye inyuma ndamufasha yanciye inyuma ntibikunda arankunda nanje ndamukunda ati rero mwavanye niyo mpamvu rero uno munsi mbaza ati domeka bimeze gute mbaza ati ndakunzwe bimeze gute mbaza ati mariage bimeze gute kubera ngumye mwabige bintu byo kuvuga ati
tugume mwabijya ibintu by'abagore umugore tubanye neza byaraheze ahubwo mbaza ati mu kazi k'umuziki kawe bimeze gute aciyatse ngavuye gusuma imboga nani imboga ziri shasoge hapa egera ngaha mwegerane bakunze ba Roy TV ngavuye gusuma imboga nani imboga ziri bazibuze go banoye mwisoko banoye mwisoko nemuca murarira ingamo nzirozo yabwo naho namvuye ko tumugaburira none si fresh mungaburiye sigura sasa brada kutangaburiye man oyu n'umugabo nakora mu nkono nakora je basigene irindira gato kwanza like kuberewe sana wait kuberewe sana mwanamke ni mpodo mwanamke ni mpodo mwanamke ni mpodo mu kirundi umukobwa basi umukobwa ari we wese ni kuberwa sasa brother umubona gute umwana man umwana arakaze akajambo kamwe umubwira basi by the way bakoze ba TV cigire n'Imana yari yavuze ko mwibuka tutangura yambwiye ko agiye gusumba imboga twahuye by the way ubu naho aravuye ngo asanze banuye ngo imboga ngo ni nyinshi muhira ngo nawe ibyo bajya Imana ishibikora atukuye by the way umugore mwiza bro ndakunze sana man kweki wa muci nyuma none kweki wa muci nyuma none bro ni hatari bijya byaraheze tuje mu kazi kacu kumufata yaciye nyo wait nkadusa kumufata yaciye nyo cendakata cendaka amagara ye bro nasikia bakuze bana hivi wasiye kumufata muvanze bazoca mwica tu wapi gyoko nanje gyoko so sinorikora urabona bijya avuga ati ngo hari ikigo no mureka kaza tukagenda ngene kwinjoy no ivuna ashitacamira vraiment sasa kijya gihe yaguca inyuma n'umukobwa yari yavuye muri Saudia amurira Amafaranga ego ntiyari bwagutwara ariko by the way murabana akijya gihe nike kintu shatumye mukomeza gukundana nawe kandi ubona ko yakubera kijya gihe nuko yasanze mahom arambya ati mbabarira byarashitse ukunoko namuhabara wese nzo yamusize namba avugana kuri phone nabyonze kuko umunsi namufashe arabizi mbwira reka uruhande rw'iwawe ninde muri wewe hagati yawe nawe yatumye mwongera kuguma mukunda Imana gusa ni ngende ku munsi duherukana mushwana mwarashwanye mwese birangira mugiye mushwanye ninde yatumye mwongera kuguma mu relation hagati yawe uwo hejuru niwe yabitumye ko dusubirana keke kintu mukundira cyane ikiyo ndamukundira mbona avuga ati ukundana n'amaraso yana barawugira imitima umbe imitima yacu yarahugije imitima yanyu yarahugije kandi Imana yabidufasha yambwiye ngo vango muri mu kubyara niko cyane ndabona sasa cameraman geza ndacari noya yameze abiri no byaraga kobuzo queen agahungu nice queen amuhungu no mwitwa Chris Brown Chris Brown bodasara we bagende kweno muri ivyo umurundi aca tuyaga ku ndirimbo yo gatoya ari kurumva mbonye madame wi warenganye sigaye ntamuyagishije nturamucinyuma no musenera habaye umucinyuma kubera ko nawe yigeze kugucinyuma akuvangisha umukobwa wo muri Saudi oya ijisho bavuga ati nisira ko nacinyuma nanda mucinyuma ahubwo je nari kwihangana hama Imana ishatse kazomugarura usubu nagiye akabikora abitse ubagiye akabikora uca umukozi akuvanze yakijyagiye yakuvanze n'umukobwa ari muri Saudia amujya amafaranga yagiye nari nkekere nk'indaya yiwe ntari bwashire mu nzu ko umuntu utarashira mu nzu n'abari umugore wawe abari nk'indaya yiwawe jewe ashu noce ndayakata neza nkayakura amagara noce ndayakura yose ukayashira nkashirahe nta bagabo urumva bisha abagore oya nta bagabo urumva bisha abagore niwe kwica umugabo kubera cabagupfa ababica n'imbwa zabo niwe umuntu nakuvanze kumusaga haremewe abantu none nagira akuvanze na uwo muhebo kaja kubana oya reka oya uramukunda sana kuburyo umva nyene oya jewe ako nogenda kundi duwe mwibara nkumvisha avira duze notuma ndamwica nkaja kumusaga singazovuga ati je nari sho nakunda akaguma ndamubona ukungo nginanje ngiye kundi nigikunda nikibaho utirebe burege ubure uramukunda sana bede urumva ko ubundi gado tuzura banci uramucunga sana ubu aho nageraje kuryama sasa gukundana n'umuririmbyi bimeze gute gukundana n'umuririmbyi oyo yagiye mu clip icucu ukora cumuherekeza kumuherekeza ukarabi yaja
ubonye kumwe nandi yagiye muri gushutinga indirimbo murajyana no siga muhira oya uba ngo uravyara ariko none turabinda none irefso meza bintu ntiboneka oya ntiboneka kweli kabisa abakozi ba TV urumva neza yuko reba banje fresh bagiye buri ko burira genda utekere umugabo nta hava gushwana si fresh bade besa brother unasikia ngo buracunzwe man ndi mu nyishu kabisa nguri mu nyishu nguri mu nyishu ndi mu nyishu kandi byo nabikoranye kubera kutamenya sasa brother inyuma y'indirimbo makora na Berry Chris hari indirimbo ufise indirimbo iri kirakoko oya ndavuga kuri YouTube ku mbuga za ngurukanya mbuga za ngurukanya nta indirimbo ndashirako bisikura ko indirimbo shasha ku ruhande rwawe no rwa Berry Chris ari indirimbo mwakoranye imbere kwa mu ibohero ariko no munsi navuga neza yuko reka tumusabire kugira ngo ibintu bizogende fresh azogaruke yongera akora umuziki birababaje kuba umuririmbyi afunzwe urumva neza yuko hari abafana bamurindiriye by the way tukiri ngaho nyene brother tukiri ngaho nyene big bro indirimbo shasha ugiye gukora yitwa gute nta titre yayo ndatora ariko azo wari urukundo cyane azo wari urukundo industry bibona gute nk'umuririmbyi brother industry imeze neza nk'iki gihe turimo novuga ati mu bisanzwe biriko biraza kubera nawe biravye mu misi heze barabona indirimbo nyinshi z'inyarwanda kumva zahitinze ngaha mu Burundi ariko kwino curo aho tugeze ngirura bibibona za Berisima za Staki za Badiwane ni indirimbo ziriko ziragera ku rundi rwego kandi ugiye no kuri YouTube uri kurabiraba urabona ko hari ikintu kiriko kirahinduka atorane ko hari ikintu kiriko kirahinduka abavuga ngo abagore ntimurongora bakozi ba TV urumva neza yuko rero umunezero ku wundi bavuga ngo abaririmbye ngo ntibaza n'abagore ntibaza bibonye hari benshi mwagumye mumbaza ati bega vyahereye he murabona neza yuko rero vyarangiye babanye bakobwa muri Saudia mwaguma mumbaza uragenda turabire wa mujama atumenye mbega vyahereye na ba mukobwa vyahereye he ko vyarangiye bashwana ndibaza mwaye ko namuzanye urumva rero yuko byarangiye babanye n'umwe mabajya abakobwa babiri ariko uwo babanye Saudia yaririye amafaranga muri Saudia uwo babanye n'umwe yari ngaha mu Burundi ahubwo baguma basangira inoti y'umukobwa wo muri Saudia brother kirazira kubana n'umuntu utifuza kirazira kubana n'umuntu utifuza bana n'uwo wifuza kugira nyene ibintu ariko ujya muri Saudia rero ntiwamukunda wewe uravye nk'amakofe nariye wowe nk'amakofe nariye wowe nuca wiyumvira ikintu sasa brother bavuga ngo abarivye ntimurongora by the way na Mona Warda ari mu gukora mariage byo bintu byakiriye gute nk'umuririmbyi wo mu Burundi bro cyena byakiriye neza cyane hako uguma ugira intuze dufate uguma uri udafise hano uvuga ati ndicaye urashobora kwicara ukatuza kandi si bo wonyene nabaririmbyi benshi bafise abagore kandi ugasanga babanye neza atangorane nimwe akajambo kamwe kwa Mona Warda brother meko turangiza ucubabwira n'imbuga zawe ukoresha kugira ngo abakunzi ba TV baze ku mbuga zawe bamenye wagwa no mugira ati nyene Mona Warda akajambo kamwe kwa Mona Warda brother gibereza yuko yambitswe impeta vuba cyane akora mariage no mugira ati nyene naze yisange nka kujya natwe umuryango wabubatse nkuko natwe twubatse kabisa brother waraneze kubona Mona Warda bamwambika impeta mbwe bavuga neza yuko abarimvyi b'abarundi ngo abaririmbyi kazi ngo ntibarongorwa ngo nini na nini ndibaza mwavyiboneye ivana n'iciyumviro cy'umuntu kabisa bakuzi ba TV by the way kurande gwiwanje nka Mr Radio ose wa promoter bose mu gihugu by the way reka nkeze Mona Warda navuga neza yuko yambitswe impeta biraryoshe kuba uri umuririmbyi kazi cyangwa umuririmbyi novuga neza yuko ubutanze akaroro keza kuko ubukurikiranwa n'abantu benshi by the way brother akajambo kamwe mani kwa Mona Warda novuga neza yuko vuba cyane no mubwira ashinga urugo naze yisange mu muryango wabubatse nkuko natwe twubatse ayo yubake ni ibintu byiza cyane gose ariko murazotwara Mona Warda mana twatwaye mengazo watwaye inana man none igihe uwamukunze nawe nyene yarabiravye avuga ati nanje nkeneye inana kabisa Mona Warda congrat kabisa nka papa waba promoter bose mu gihugu ndakubwira ati congrat navuga neza yuko ibintu wakoze ibintu byiza cyane by the way for me byaranjoheye sana kabisa mu gihe hari benshi bavuga ngo abarindikazi b'abarundi ngo ntibubaka ngo nerere ngo batwara amada ebana big up sana Mona Warda brother ndashaka duhere kuri Facebook kwanza uri gukoresha kuri FB witwa gute brother kugira ngo abantu ko badukurikirana baje ku mbuga zawe bamenye wagwana baje kuri Tibicaro bamenye indirimbo yawe shasha uri kumwe na Berry Chris face rapper bro ku mbuga zose zibaho uzizibaho zikoreshwa ni New Right Samuel kuri YouTube New Right Samuel FB New Right Samuel Instagram TikTok
zose za Snapchat zose. Yeah. By the way ariko imbere ko turangiza brother, reka dufate akanya gatoya tuvuga ati Berry Chris, be long bro. Yeah. Be long, one day ndazi bizogenda fresh. Asheni ndachika brother. Yeah. Na nigihasikaje je. My brother Berry Chris, hasheni ndachika bro. Ndashaka kubwire Berry Chris ko atasheni ndachika brother. Namubwira ati ebana pole sana kabisa, ivyo bibaho. Ariko ndizeye yuko atagihe kinini asigaje kabisa bro. Reka ndagushimire sana big brother. Merci beaucoup. Wagwan my people, Isho Boy Radio. Yes, bakuzi wa TV ndibaza babonye neza yuko ivyo mwasabye nabishikanye nabugerageje kubaronderera abo mwantumye kugira ngo tumenye mbega ubu babanye gute, mbega yemeze gute. Byishimwa byumvise mwumvise imbuga ziwe. Please genda ku mbuga ze kugira ngo ushigikire umurivyi w'umuntu kugira ngo uzurabona ibikorwa byinshi bye bitandukanye. Indirimbo yo shasha ni indirimbo ari kumwe na Berry Chris first rapper. Uno munsi nabwo neza yuko ari mu bihere kuri ryamimba kuri kamera Elfred Carf niyo yatumye image uyibona imeze neza cyane. Murona yuko bwije ariko twagerageje ndamurondera nubwo bwari bwije ndavuga ati ebana bwira bwareka ntegezwa kumuronka. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Kuri kamera kumwe na Elfred Carf niyo yatumye image uyibona imeze fresh sana, niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane. My name is Radio, sewa wa promoter bose mu gihugu. Wagwan.